munyakirire boss kuva muri Holy Travel Job Bwana Richard tuguhaye karibu murakoze cyane twemeye kwiba iminota 20 turenza ko ku kiganiro kugira ngo twakire umufatanyabikorwa wacu w'igihe kirambye w'igihe kirekire sivyo na munsi canke byo mu misi nivyo mu misi zose miremire myinshi ubwo rero turi kumwe na Holy Travel and Job Connect Agence mu biganiro bya sport byose no mu maro transmission ariko kandi boss yavuze ati ndaje ndababwire ivyo bintu bya promotion muguma mubwira abantu munyibukije ara umuntu nabonye nimba nimero yo muri Kenya ngiye ati mpinja nimero ya Holy nimero yayimuhana kibazo boss karibu murakoze cyane nibaza yuko ari rya mbere ngira ngo nje muri Classic Sport subwa mbere warigeze kuzuje muri gahunda y'ivya byo runani ya sisi wenyewe yego mu mwaka uhetse ari rero seko nejo nabonye wari muri sisi wenyewe yo muri side runani ni famille cyakari nkunda ko mu runani kakandi bavuga ati runani rutajengwa na nani wa ndugu runani rutajengwa na sisi wenyewe yo sisi wenyewe yo baba basaze bari abahungu namba baba banyoye iki nuko rero murakoze nari nayoye uyu munsi kugira ngo tubandanye duha intumbero inzira abanywanyi bacu abatwitura abashaka kwitura Holy Travel ma service yacu umunsi navuze ati reka nze muri iki kiganiro naho biba bigoye umwanya ntaba ari kirenga ariko turagerageza naho byangoye nkaza ncerewe abariko baratwumviriza abariko baradukurikiranira aho bari hose ni benshi bambwira ati navyumvise kuri PJ Classic FM bisigura yuko donc ubutumwa twacishije ngaha bushikira abantu kandi bukabagira ikimaze ko harabo tumaze guha service wanashima nkuko muvuze bana bashingira intahe yuko donc byagenze neza service badusabye zabagiriye ikimaze nuko rero abariko baratwumviriza bumve yuko ikintu nari ndabazaniye ari nkuko mwari mwabivuze ari promotion no kuba tranquille no kongera kubabwira ko birakora bimeze neza yego donc birakunda hari abantu benshi bavuga ngo mbe muracabikora byarahagaze nta nakimwe twahagaritse nta nakimwe cahagaze byose service nkuko twazibaho bwa mbere n'ubu turacazitanga hari na promotion yagarutse byari byaduze bivanye n'amatike y'indege uko yabameze ubu byarasubiye kumanuka usanga ku buryo nk'ubu dufise na livrezo iri hasi cyane abashaka kugenda mu byo gutwara imoto donc batwara amakuriye aha canke hari amafaranga ni make ariko ayo bahembwa yariyongereye numva nta kuco dakora tuguma tubarondera ama offer abameze neza kugira ngo abarundi babandanye batunganirizwa nk'ibya construction en general nk'ubu urabona ko byagiye ku gihumbi ikindi kintu naco nka tuje kubabwira nuko no muri cleaning naho byari biri hejuru ubu tubazaniye yindi hariho i promotion nawe ya house kandi ukeneye abantu benshi warehouse n'abantu mu mahangare baba bapanga nk'ibintu biba byahinguwe mu ma industry bakabipanga mu makaroto hama bakanabisiringa donc kubifunga bari bakora mu alimentation manini yabo bahibe nico kimwe nabiri yabo bakora nko mu supermarket akomeye ariko abo ahanini yari mu mahangare nabapanga bijya biza kuja mu alimentation okay urugero abajya bapanga ibintu mu produit mu dukarito no kuvuga ngo hariho naho nyene promotion urabona ko byari kuri $1400 ubu byagiye ku gihumbi n'abiri no kuvuga hari amajana 2 yavuye ko hama ikindi naco nashaka kuvuga catumye nzangaha nuko hari abantu bakunda kuvuga ngo ibintu by'umushikiranganje kugira ngo bo barabihagaritse mwebwe ngo ivyiwanyu bimeze gute mwebwe nkuko babaja babibona dufise Holy Travel and Job Connect hakagira n'iyindi itwa Ajoka biba biri kumwe donc ni agence de voyage ifise na agence de recrutement agence de recrutement yiwacu rero kwije bisabwa n'amategeko byose umuntu wese bivugo bisubire jewe cyari yaranyeretse urupapuro yarihiye ko
ko ya mafaranga leta isaba yego hama abibaza bijya bintu ko biba bimeze no kuvuga ngo exigence zasabwe si ku muntu agenda ni ku ma agence yuko yitunganya akaba afise donc bisabwa n'amategeko utwitura wewe ivyo ntibimuhangayikisha kuko ibipapuro bisabwa nitwe tubimuronderera icakora no kwinjira muri urya muryango wo muri biro nimero 12 muri meri akumva ibisabwa hanyuma ubwo rupapuro leta ministeri saba n'ivy'iwanyu byo kurondera ni mu responsabilité zacu no kubabwira ngira kuvanje twuguruye agence y'ingozi sinaribwaze ngaha abantu bo muri butanyerera batwitura abama baza ari benshi bakaza kuri ngaha kuri meri kuri siège ugasanga nabi muyinga ega nabi muyinga imbere yuko wugurura kuko warambwiye ko gahunda ari mu ntara zitanu ubwo habura buhumuza ni nabi muhumuza nibaza ko hafi ho bingozi yego mugabo buhumuza muyinga nibahumure donc ukwezi gutangura ntikuzohera tutarashira yo biro ukwezi kwaka kwa kabiri nukuvuga ngo muri uku kwa kabiri tuzoba twashize biro imuyinga umuvandimwe yitwa Bahebura ahubwo naramutumye ryari ejo twako turavugana kugira ngo ndabira ahantu hashobora kuba hameze neza hoja biro ya Holy Travel arabinyemerera bisigura yuko rero nabo nyene biento turabashikira nshaka kumenyesha rero abantu batwitura bose aho tuba dukorera hoho muri meri basanzwe barhaze ni ku paroisse haramenyekanye cyane abigitega bumve yuko ari imbere yo kungoma bar muri etage kwa Koje iruhande ya Canal Plus ariko hari uwundi muntu amaze iminsi w'igitega atude tunabona yajanye biro hejuru kuri niveau ya kabiri muri meme building kugira bazimi yaca ariko abakiriya bo baca baza kutubwira ati buriya je banjanye hana atariyo ate abantu nasanze yose babandi ese kumwihariko hari iriya mipira barayifise nayo bafise ubuzi babuhari ibi bipapuro babaronka usanga umuntu tubatwara bibe murungikiye kuri WhatsApp yageze kuza rero akaca asanga agiye hatariho naho umutwara niyangaje azagira amakenga rero bumve yuko iruhande ya Canal Plus nyene niho dukorera igitega tukaba dufise no mu Rumonge ni kuri RN3 nyene abantu barhaza imbere ya Stade Rumonge ni kuri etage kwa Nyama aho bita ku Mugerangabo Umugerangabo nakuzi kahaca aho hantu ruhande ubuntu azi mu Rumonge donc abahari station neza cyane bahita kuri Kikweto aca hamenya amama nimero tuguma twayatanze kwa kundi Ingozi ni imbere ya INSS kuri Dodane nyene yiruhande ya Limitel abo umuntu abanyasigaye yose agence nziza Limitel iraboneka none iraboneka ni adresse nziza igaragara nuko nibaza ko ubwo twibutsa amanimero nk'abiri yayandi atazima yayandi umuntu wese ayirondeye ashobora kuyitora Ibujumbura ukeneye kutwitorera ari Bujumbura canke mu Ibubanza cibitoke abantu bo muri Bujumbura muri rusange barashobora kuturondera kuri 67 880 250 canke 67 amajana 880 amajana 251 aho ni imwe mu gihe iyo bo bumva itari kwirapasa boca baja kuri 66 no kuva 66 amajana 459 amajana 22 66 amajana 459 amajana 22 yego aho ni ku bantu bari Bujumbura aho barahamagara no kuri WhatsApp hose bikora igitega ni nimero imwe kwandika ko kugira ngo badutore kandi nibutsa ko kubera ko amatelefone abari menshi iyo umuntu yanditse kuri WhatsApp birafasha cyane ko abantu bamurungikira n'amadetail byose byoroshe umva communication nyaruka kandi irimwo byinshi hari ibintu biba biri limite kuri appel usanga umuntu atokwereka nk'uru rupapuro rw'ibisabwa ubuzi buhari amafaranga bitwara byose wanditse kuri WhatsApp baca babikwereka igitega rero ni 64 Ijana na 99 amajana 713 aho ni ku bantu bari gitega abari mu Rumonge borondera ku nimero bashaha ntayiriko nca ndayitanga mu nyuma
ariko ingozi bashobora kwandika kuri ariko hagati aho naho bo telefone mwizi zose twavuze baca baguha directement nimero y'uri hari yo mu rumonge ingozi nimero imwe inyaruka yishugwa n'abantu benshi abakozi bose bahari ni 61 31 kandi abanyengozi ndabona yuko bari babinyotewe abantu benshi batwitura bari bakayanza Kirundo Ngozi bisigura ko ivyo twiyumviriye gushira y'ishami ryacu hariya bikenewe cyane muri hori iyo umuntu amaze gushika hariya Dubai yaciye iwanyu ibikenewe byose akuri akagenda hariho abashikayo ugasanga burya iyo uvuye hano mu Burundi ugiye mwabiri ya bihugu hari igihe ushaka uzimira cyangwa se bikagucanga muri hori mu kominikana gute nawe mwahaye abakozi mwatanze murabakurikirana bigenda gute Ndeko cyane twebwe ni nayo responsabilité nini ya dufise sino kuronka visa ya Dubai y'akazi abantu bose boyironka byoroshe mugabo umwihariko wacu nuko akompanya umuntu yatwituye kugira ngo uru rugendo afashe ruzomuviremo umusaruro ibi ntambamye yohura nazo kuko je mba narahabaye mfise ibintu donc experience nini ya hariya narakoze no mu buzi butandukanye so kuvuga ngo ni wa muntu yagiye Dubai nka kumwe twagenda ukacukora ikibroka canke ikije no mu buzi narakozemo donc ndafise ibintu byinshi shobora kubwira umuntu nukuvuga ngo kuva ngaha turabaha impanuro je mba ndi ku kibuga c'indege kenshi iyo dufise abantu n'ubundi mercredi 28 tufise trip muri ico gihe mba ndahari nkababwira aho mugiye nuko tukabafata ifoto nkarungikira umukoresha abaza kubatora iyo foto niyiza kumwereka ati babantu banje naba kuko ku kibuga c'indege haba hari abantu benshi akabatora yabatoye aradusinyara ati babantu barashida nababonye akanyereka n'ifoto ko yabatwaye hama tuba twagize groupe y'abantu bose bagenda kugira ngo umuntu wese agize ikibazo ashobore kukitubwira hama nimero y'uwanje bihari ni jewe nyine ashobora kwishura donc ibibazo vya hari by'abantu bari hariye nico gituma ivyo ngaha hari abandi bakozi bashobora kubikora wari wose gusigurira ibi bihari namwe bwe murashobora kubisigura ibintu vyoroshe jewe responsabilité ziwanje no gukurikirana bari hari ugize ikibazo nkamubwira ati gukurikirana ibyo bya visa urumva umuntu yarisha ahubwo ikibazo ikindi bamye bambaza amafaranga biba bitwara kuko haro n'ubuti barije amafaranga nangahe twama tubicisha ko n'ubu nambari ariko reka tuze tugire urupapuro uriko raraba benshi bagenda muri visa domaine za construction n'igihumbi $1,000 umuzi ni miliyoni 6,350 bivanye na todo change numva namahera atavuna aho haba harimo n'itike y'indege visa vyose umuntu akiza bwa mbere abari hangahe moitié canke abayariha yose bo itubabwira ko bariha yose kubera kuneza yabo umusi ashobora kuba ari 6,350 ejo ugasanga byaduka kubera bivanye n'idolari umuntu ibiharuro vyiwe ugasanga birapangurutse kandi ntibiba vyoroshe kuronka aya mahera umuntu yaronkeye rimwe rero ko bitanateba ubu nta n'ukwezi usanga bitwara umuntu arishe disi ukwezi abagiye abayagiye nivyo ubwo nivyo namba tagasunira kore ugafise cyane yindi message yo gutanga kugira ngo chef de programme ntaduku umvise nakano ko umuntu agiye hariho groupe baca bagumanamo kujya uhuye n'ibibazo uvuga ukavuga ati ntabwo bucuti buba buheze bya bindi ngo turavanye ko neza abantu vyibuka igihe twari duteramye ko yari kumayitirira telefone yabageze airport hariya hari wageze ati niko batevye kuza kuntora ati ndira baraje nta kibazo ati mwanshoye ateka reka ntago twagushoye nuko rero mahanga abahabura surtout yari ryambere ugiye abantu tungika benshi usanga aribwo bwa mbere buri indege atugenda ahantu bavuga ururimi utanwagumva ntibiba vyoroshe nico gituma tubaguma hafi kugira ngo intambamye bahura nazo tube hafi yabo tugushimire murakoze cyane tunabashimiye muri Hori Travel uburyo mugomufasha barundi kuja kurondera amafaranga kandi bakayaronka
ubwo n'abandi batazobitura ntibazi batubaze twebwe tuba twababwiye uzohitamwo bibi azotora bibi wisemo nabe nyene usanga utoye nawe tugushimire boss mbuya mbariyoza ko twecwa tugira ko natwe reka tugiye twe tujya no mu boss nta wamenya kuko ntabwo ariko boss cya kintu nenda cibagiye boss muri Holy Travel hariho imwe y'amataxi Holy Transport wose kuna woze bisi chavuga ati mba mu citoki n'amaguru ngeze kwitebo kuri kotebo mbona taxi inganye ko yahori atabwo boss no musabaje umunsi we kubyo shene ko umushoferi kubyo nkubona champaramira hacange urumva boss rero nagize ikibazo mu gatondo gituma nimvira kuri Holy Transport irahari ku bwanyu tumaze kugira mu miduga itari mike cyane ku buryo sinashimye kuyamamaza ntarakwiza turacafise imiduga 11 urumva hari igihe twahamagarira abantu kuja muri ugasanga ibaye mike ariko bientôt ko gahunda ni imiduga 100 pasteur zizote no na Coaster Holy Transport irahari irahari misiri imbere ntibizonangora kuri deplace mboya wakoze nawe wakoze muvandi bose yakoze Patrick yakoze ishungu bakoze byamukunzi wa Arsenal shaka kuzotora ubwenge twari benshi mu uyu munsi uri mufana wa Arsenal kandi utazo basi ndagusabe nuse kuza inondwi uze uyaranje uzambara ibintu sinze sibira kumbura imagi Arsenal uzotuma yambara mu sawa basi yo gutsinda na match imwe sawa nzambara ya Premier League apana ya MB umunara yambe muzo yikoroka